dusenza Imana dushimiye Imana ku byakoritse byose kuva ijoro ryose ryarangiye hama kugira ngo twiragize Imana kuri programme tugiye kujamo. Turi na half band ko mutubona turafise duserukiye imbere y'amategeko. Rero je nanje ndi ngaha sanzwe njeje management ico gikorwa ca na half band citumwa abanye nambaye umupira wa na half TV. Twatumye kubw'impamvu zitandukanye nashaka rero ko tutangura kwabwira izo mpamvu tubanje gusenga Imana dufise igituma. Murakoze. Turagushimiye mwami wacu tunabanye natwe muri no joro byarangiye dushaka kuba mustiri bazima programme igiye guca hano yiyobore nk'Imana byose bigenda neza mu bugombe bwawe nisa Yesu Kristo tubisavye. Amen. Amen. Muri kano kanya rero twakire tugomba twakirane hagati yacu. Ndakira ibinyamakuru bitandukanye, ndakiriye abajournaliste batandukanye, ndakiye abapromota bagenzi bacu batandukanye n'abanyariko voyage ari Light Promoters, ndakiriye amamedia yose muri rusange yashoboye gushika hano. Mwese manye bahezegire mugambe mbere ko tubandanya kuri programme yacu no munsi nakwifuza yuko twakwakira umuvyeyi wacu ariwe Chief Executive Officer wa na half band canke na half band association kugira ngo ashobore kutugira presentation générale kugwa ko turi kumwana imbere canke mu ncamake byadukoreje hano. Murakoze. Merci. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tanguye kubaramutsa mwese muri hano. Mazina nibaza yuko ubu turiko turabwira abari kure kuko mwebwe turi kumwe muranzi. Mazina nitwa Vyuname Michel, nkaba ndumu urongoye nkaba ndumu userukira association na Half Band imbere y'amategeko, kandi nkaba ndayihagarariye no muri comité executive. Aha iburyo bwanje ndi kumwe n'uwo dukorana umwanditsi canke secrétaire, hariho userukira imbere y'amategeko icegera ciwanje ndashaka ndamuvuga izina ariko arantwengariye muramuzi nguriye. Hanyuma tukagira n'umutrezorier atashoboye kuboneka kubera impamvu z'akazi. Rero tudatevye na Half Band niki na Half Band nishira hamwe ry'abaririmbyi baririmba umuziki mpimbazamana bo mu gihugu cy'u Burundi. Mu majambo yose na Half Band ni Nayoti Rama Voice Band. Twabayeho kubwo impamvu zitandukanye dusanzwe tubona mu gisata ca gospel ngaha iwacu, nk'abandi bose bashobora kuba bahaguruka mu mpande zitandukanye kugira ngo bashobore guterera mu iterambere y'umuziki mpimbaza mana. Rero ico no kwita intumbero zacu canke objectif dukorera mu gisata cyo guhimbaza no gutazira. Urazi yuko indirimbo ziri uburyo butandukanye ni cigwa dusanzwe tunigisha, ariko na Half Band iri muri praise and worship canke mu gisata cyo guhimbaza no gutazira cyane niho dukorera. Ivyo bikorwa rero dusanzwe tubikora ugutandukanye nkuko iyindi migwi yose ibikora, kuko twebwe dusanzwe dufise iminsi dukorera ko ico gikorwa cyo guhimbaza no gutazira, tukegerana kwa kundi nyene, hanyuma tugakora igikorwa cyo guhimbaza no gutaza twe twise
ubuherezi, umunsi wa Mungu n'umunsi wa kabiri kuva isaha 10 tuba turi ahanyene mubona turi mu mwanya wo dushimira Imana mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Ikigize kabiri na Love Band ishirahamwe ry'abaririmbyi turi no muco twise evangelisation canke ivugabutumwa dukorana n'ama eglise atandukanye magenzi canke adusabye yuko dukorana naco n'igikorwa dukunda gukora rimwe mu mwaka. Tuba dufise igikorane c'iminsi 3 tukaba dufise campagne d'evangelisation kugira ngo imitima iri kure ya Kristo tuyizane kuri Kristo, hama tukaca abo bantu bamaze kwakira umwami Yesu tukaca tubashira mu mashengero tuba twakoranye ivyo bikorane canke izo campagne d'evangelisation. Ica gatatu dukorera muri domaine novuga domaine y'impuhwe canke ibikorwa vy'impuhwe mu gufasha principalement imfuvyi n'abafakazi batishoboye, kuko hari imfuvyi zishoboye hariho n'abafakazi bishoboye. Rero aba nabo iyo Imana yatugiriye neza hari igihe twegeranya bimwe n'ibindi ibifungurwa ivyambagwa hanyuma tukabagarukirako tugasangira ku vy'Imana iba yaraduhezagije. Hanyuma aco twita mission canke se mission nibaza ko mucumva neza ni mu Kirundi hari gihe bigorana ko umuntu aronka amaterme mugabo mvuze mission nibaza ko muca mwumva ico arico. Mission dufise ni iyo gushigikira umuririmbyi w'u Burundi aririmba indirimbo mpimbaza Mana. Aho nibaza yuko hariho bamwe n'abandi basinzi ko ngaha hari habaje mugabo hariho bamwe n'abandi tumaze gukorana tugahanahana ivyumviro tugafashanya ibintu bikagenda neza. Mu Gifaransa ndakivuze neza ni promouvoir les artistes gospel du Burundi. Biri mu bikorwa dufise dukora nka Love Band. Ikigeretse ko iyo tubona canke iyo turiko turaja cyo no kwita vision kugira ngo mu gihugu cacu cy'u Burundi dukontribue ku buryo umutima wo guhimbaza no gutazira ufata ikibanza. Ivyo rero biri mu byo dukora. Nibaza yuko nagerageje guca ku mayange, ariko kandi hari ikindi kintu dukunze kuvuga cyane dukunze kumva cyitwa les valeurs. Mbe na Love Band ama valeurs yayo nayahe? Hari amajambo abiri atugize nk'ama valeurs yacu: urukundo no kubahana canke l'amour et le respect. Voilà, ngerageje rero kuvuga mu ncamake na Love Band niyo nishira hamwe y'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza Mana. Iri zina riva mu gitabo ca mbere ca Samueli igice ca 19 usomye uhereye ku gice ca umurongo wa 18 ukageza ku murongo wa 24 urabona aho bavuga inkuru z'Inayoti Rama mu bisanzwe n'ahantu Samuel yigishiriza abavugishwa kuvugishwa. Rero aha Inayoti Rama uhageze ikintu ca mbere uzoromarika yuko hariho ihinduka muri wewe, hariho ubundi buzima twabyisanzamwe uko nyene Imana yarabitumbereje tubisanga bimeze uko nyene. Nayo mpamvu byaciye biba ngombwa yuko ducrea ishure ryigisha ico twise ubuzima bw'ubwiza mugabo haba harimwo n'ivyigwa vyo guhimbaza no gutazira. Kuko guhimbaza no gutazira bigomba kuba centre y'ubuzima bwacu, ariko kandi biraryoha cyane ko umuntu abikora afise base y'ijambo ry'ukuri.
afise base y'ijambo ry'ukuri. Rero byabaye ngombwa ko dukeya ishure ryitwa na Love School kugira ngo dushobore kwigisha. Twebwe ntabwo twagize ishure rya Bibiliya, oya, ni ishure twigamwo ijambo ry'ukuri cyangwa se ubuzima bw'ubwiza. Aho nibaza yuko ukeneye kumenya byinshi ushobora kuza inbox canke ukabaza mu gihe ibi turimo byo babirangiye. Voilà, rero intumbero, reka ngire directement ku ntumbero yatumye tubahamagara muri conference. Intumbero ni igikorwa turiko turategura kizoba itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Ico gikorwa ni igikorwa twitiriye amashimo canke se tukivuza mu rurimi rw'ikinyamahanga Thanksgiving ni izoba ibaye ubugira kabiri, kuko umwaka uheze yarabaye, nibaza ko hariho abari ngaha baravyibuka. Iyi rero izoba ibaye ico twokwita edition ya kabiri. Iba kuri teme uyu mwaka izoba kuri teme ivuga ngo ubushobozi bw'ubumwe. Umwaka uheze twakoreye kuri teme ivuga ngo birashoboka. Uyu mwaka rero izoba kuri teme ivuga ngo ubushobozi bw'ubumwe. Rero iyi Thanksgiving iba igizwe n'ibintu bibiri. Aba ariyo concert dukora uko umwaka utashe, hanyuma iyo concert iza kuba clôturée twegeranije bimwe nababwira byo gufasha ababa bakeneye ubufasha bwacu. Ni kuvuga ko tuzokora concert mugabo turiko twegeranya ivyo gufasha abakeneye ubufasha bwacu. So umwaka wese twakoreye muri Hwakaret, twatwaye ibifungurwa n'ivyambagwa, mugabo uyu mwaka ko twifuje gukorera muri Hôpital Prince Regent Charles, ariko dusanga uko twababwiye dushaka kubikora, baduha indi proposition. Baratubwiye ati okay, nivyo kuzana ibifungurwa n'ivyambagwa n'ibindi vyankenerwa bikenewe vyari ivyo, ariko aha dufise ikibazo dusaba yuko mufise uwo mutima wo guterera mwotereramo. Kuzana ivyo kurya, mushobora kuzana ivyo kurya abantu bakarya, ni sawa, ariko hariho ikibazo dufise c'abantu bavuwe barakira biranka ko bashobora kuriha amafacture ibitaro byabahaye. Mudufashije muri ico gikorwa, naho bamwe babica nk'abamwe batatu mwamugize neza cyane. So twumva baduhaye icyumviro cyiza, turavuga ati okay, kuko ni muri ya ntumbero nyene, nuko n'ivyo twokweganije biribwa zaba impuzu bigurwa amafaranga. Turavuga ati reka ntacyo tubivunja amafaranga kugira ngo dushobore kuzoraba abo dushobora kuza gufasha kugira nabo iminsi mikuru izobe bahejeje bavuye mu bitaro bagiye gusangira n'ababo. Ni facture atari nto, uko uretse ko mu nyuma menga hariyongeye ko umuntu umwe, mugabo igihero ca mbere cyari ko abantu bashika 12 baheranye imiliyoni zirenga gato miliyoni 12. Urumva ko atari amafaranga makeya. Rero intumbero y'iyi conference no kugira ngo dushobore gutera akamo ubwa mbere abaririmbyi bagenzi bacu. Ndazi yuko bariko baratwumviza canke iyi message izobashikira. Kugira umutima w'impuhwe biri mu bikorwa byo guhimbaza no gutazira. Rero umuntu yumva yuko hari ikintu ashobora kugira icyo akoze afatanije na association na Art Band, nukuri Imana yo mwijuru izobura kumuhezagira, Imana yo mwijuru izobura kumugirira neza. Ntivyoroshe, ariko nabwiye yuko
icambere umwaka weze twari dufise ijambo rivuga ngo birashoboka, turabyizera twebwe birashoboka, aba bantu kuvayo birashoboka. Uyu mwaka dufise ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'ubumwe, ubushobozi bw'ubumwe, ubushobozi bw'ubumwe butuma abantu bakora ibidasanzwe dufatanye twese hamwe. Wanashaka iki ni icivugo n'umukuru w'igihugu cyacu yahagurukanye avuga ngo twese hamwe birashoboka, dufatanye mu nda aba bantu birashobora gukunda bakava mu bitaro bakaja mu mihana yabo bagasangira iminsi mikuru n'abandi. Igikorwa twifuza kuzokora kuzojayo concert izoba itariki 18, ariko twifuza yuko tuwoca tuja muri Prince Regard bivanye n'ivyo tuzotwaronse itariki 22 kugira ngo dushobore gufasha kuri facture zimwe n'izindi habe abantu bashobora gusohoka. Nibaza yuko ngerageje kuvuga mu ncamake n'ivyo, ariko hariho n'ibindi bikorwa association NARAV iri gushira mu ngiro kugira ngo uko ushobora gufasha abantu vyorohe, tutariko turazera amaso inze uko abarode bavuga, tuteza amaso hanze, uko benshi bakunze kubona kumenga twakora ibintu ari uko abazungu baje ndetse abazungu zishitse, mugabo twebwe turashoboye. Icyo bituma twagukanye igice bivuga ngo it is possible, birashoboka. Rero byabaye ngombwa yuko twiyumvira no gukeya cyangwa gushiraho cooperative. Hariho cooperative nayo Rama, peut-être na numva uri intéressé, imijyanye n'ubugure n'importe qui arashobora kuyijamwo. Iyo cooperative turarima tukorora kugira ngo turabe ko dushobora gushika ahantu ibintu byo gufashisha abantu ibifungu, byo gufashisha abantu ivyamba. Ushobora kuba dufise icyo no kwita bazariere cyangwa se inyuma hakomeye ashobora kudufasha kurangura uwo mugambi ubandanye ko abantu bakeneye gufasha ni benshi. Ndavyibuka turi muri w'akarede abana twari kumwe basohotse baravya abantu bariyo baramajije ngo ahantu harabaho mu gihugu cy'u Burundi, harabaho hari abantu ngaho hanze bafite ibibazo kandi bakeneye ubufasha bwacu, bakeneye ubufasha bwanje, bakeneye ubufasha bwabo. Rero nibaza yuko tubandanya twiyumvira icyo twakora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Voilà, nibaza yuko icyo norangiriza ko nikijanye n'abantu bariko barakurikirana message, nimba bashobora kugira icyo bashobora guterera, ngira ntange inimero y'ujeje kwegeranya uburyo muri association NARAV kugira ngo nimba ari limikaje, parce que naho kibi igihumbi, naho aba ibihumbi 2 isorosoro ngo rigwira iyo rije arakontribua ibihumbi 100 habuzemwo igiceri kimwe niba bikibaye ibihumbi 100 biba 90 n'amajana 9 urabyumva, ariko uruhera rumwe rugiye ko bice bikwira ibihumbi 100. Rero ntaco tunegura cyane, ntaco tudashobora kwakira. Reka ntange zino nimero, hariho limikash 61 69 36 90 canke 61 69 36 90. Hariho kandi na Eco Cash 71 850 823 71 85 823. Amazina niyo nkuru Jean Claude kuri izo nimero zose. Voilà, murakoze rero. Nibaza yuko ibyo nashobora kuvuga kuri iki gikorwa ari ibi. Imana ibahezagire. Izete gushimira cyane. Murakoze. Murumva yuko na NARAV Band cyangwa NARAV Community cyangwa NARAV Association
ni igisata gikomeye cyane muri entertainment